Abasirikare ibihumbi 12 nibo bahawe General Sultan Makenga kugira ngo ashobore gufata igisagara ca Uvira mu masaha atarenga 72. Mu nkuru yacu y'uyu munsi turaza kurabira hamwe abakozi b'igihugu cy'u Rwanda neza na neza abasivile b'abakongomani ndetse n'abarundi barimwo n'abasirikare ba Kongo baramaze gufatirwa muri Ruvungi ndetse na Sange bariko baratega ibisasu kugira ngo bashobore kurema ubwoba mu bene gihugu aha muri buno busagara butandukanye. Reka ndabahe ikaze muri kino kiganiro cacu tugiye gukorana umwanya muto cyane tubabwira aho situation ya Ruvunge igeze magingo aya. Magingo bamwe n'abandi baraye bazi yuko Ruvunge yoba yaraye mu maboko y'inyeshamba z'u Rwanda. Haraheze iminsi itari mike tubabwiye yuko mu gisagara ca Bukavu hakoranye inama rukokoma yari yakoranije ibicocoro muri RDF ndetse no mu basirikare b'u Buganda hamwe na Kenya bari kumwe na ex-president wa Kongo Joseph Kabila, Sultan Makenga, Wiringoma ndetse n'abajenero mu gihugu cy'u Rwanda bari ko biga ingene byanke canke bikunde igisagara ca Uvira bategerezwa kucigarurira kikaba mu bisagara basanzwe bariko barakontorora. Iyi nkuru twayabashikirije nyuma yaho mwace mutangura kubona hatangiye kuba ibitero by'agasakisaki muri territoire ya Mwenga ndetse no muri Haut Plateau territoire ya Fizi. Inyeshamba zaci zitangura kugaba bitero biremereye cyane kugira ngo bagaragaze yuko basubiye ku kivi inyuma yaho hari hazi igihe kitari gito bari mu gacerere. Inyuma y'ivyo bitero hamaze kuvugwa yuko ku itariki 4 Perezida w'u Rwanda agomba kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byanka byakunda gutera umukono ku masezerano ahuza igihugu ca Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Niho twatanguye kubona impinduka zitagira uko zingana hano ku mirongo y'urugamba, ndavuga ku ruhande rw'inyeshamba z'u Rwanda. Batanguye kwegeranya abasirikare benshi cyane gose hano mu gace kegereye Katogota na Kamanyora, abandi bakabarundanya mu gisagara ca Goma ndetse na Bukavu. Uburyo babazanamwo baza mu buryo butandukanye, hariho abaza mu nzira z'amazi, abandi bakaza ku nzira z'ubutaka aho bazana imodoka, bose bakirundaniriza muri territoire ya Mwenga, abandi muri territoire nako hano mu gace ka Kamanyora ndetse na Katogota. Ibi twagiye tubashikiriza umwanya ku mwanya uko byari ko biragenda ndetse n'iforo byari bifise. Ku munsi w'ejo rero niho ibitangazamakuru bitandukanye byatangura gutangaza yuko agasagara ka Ruvungi gasanzwe karimwo ama defense cyangwa se ibirindiro by'igisirikare cy'u Burundi kuva mu kwezi kwa kabiri tariki 15 yuko aka gace kamaze kwigarurirwa n'inyeshamba z'u Rwanda. Ibitangazamakuru bitagira uko bingana byashoboye gushikiriza inkuru atari uko byayitohoje, ahubwo ari uko byayabuye ku bindi bitangazamakuru ibyo bisanzwe bizi ico biriko birakora. Nibyo koko ibitangazamakuru byinshi mu Rwanda byaratangaje inkuru kuko kuri kalendriye bihaye nuko ku munsi w'ejo agasagara ka Ruvungi kategerezwa kuba kari mu maboko y'inyeshamba z'u Rwanda. Muti byagenze gute kugira ngo Ruvungi bitangazwe yuko yageze mu maboko y'inyeshamba z'u Rwanda? Abantu mukunze gukurikirana ibiganiro byacu murakunze kumva tubabwira yuko izi nyeshamba z'u Rwanda ntabwo zija zihindura kenshi imikenyuro zisanzwe zikoresha kubera ko bameze nk'amahobo. N'abantu mugabo ba programa ibintu bakoze ejo ugasanga ni navyo bariko barakora uyu munsi. Bari apanze akarere barategura
abasirikare bari mu gisirikare ca Kongo basanzwe bafashanya nabo mu migambi mibisha yo kugambanira bene wabo, barategura abasivile harimwo abarundi, harimwo abakongomani ndetse harimwo n'abanyarwanda, kugira ngo baze kubafasha muri uyu mugambi wabo kugira ngo bashobore kwigarurira aka gace ka Ruvungi. Uti rero babateguye gute, byagenze gute? Izi nyeshamba z'u Rwanda zarasohoye amafaranga atagira uko angana kugira ngo bashobore gushika ku mugambi wo gutembagaza igisagara ca Uvira. Bahaye abenegihugu amafaranga ndetse n'amamine kugira ngo baje gutega mu bice bitandukanye byahajya muri Ruvunge no muri Katogota cyane cyane ndetse no mwisange, kugira ngo nibabaha sinyare baze kubituritsa maze abenegihugu bagira ubwoba bahunge magingo. Abenegihugu bazoba bataye ubwo buce inyeshamba zice zibwinjiramwo zitangaze yuko zamaze kwigarurira ubwo buce. Aya makuru yaramenyekanye imbere y'igihe yuko izi nyeshamba zamaze gutegura cyangwa zamaze gukora uyu mugambi mubisha, aho nk'uko bamwe n'abandi mwagiye mubikurikirana hagiye hafatwa abenegihugu batari bake, bagafatanwa amamine, abandi bagafatanwa ibindi biturika bitandukanye bariko baravyungururiza izi nyeshamba z'u Rwanda. Ndamenyeshe yuko igihe hariko haba imigwano ikomeye muri Kaziba centre, inyeshamba z'u Rwanda zari zamaze kurungika abenegihugu batandukanye baza gutega ibiturika muri Katogota, ibindi muri Ruvunge ndetse no muri Sange, kubera ko basanzwe bazi ko igisirikare cy'u Burundi gikomeye cyane kwiperereza ndetse n'ibigwanisho bitari bike babitekerera abenegihugu mu masakoshi, ibindi mu bikwembe nk'aho umenga ni impunzi, nibo bagenda bunguruza ibi bigwanisho by'izi nyeshamba z'u Rwanda. Ku munsi wa vendredi nimba ntihenze itariki 5 niho twatangura kubatangariza yuko hariko hategwa amabombe mu gasagara ka Ruvungi, ndetse no ku munsi w'ejo twarashoboye kubashikiriza aya makuru yuko inyeshamba z'u Rwanda ziriko zitera amabombe muri Ruvungi zihagaze ku butaka bw'u Rwanda, izindi ziri ku butaka bwa Kongo zikayarariza muri Ruvungi. Barabikoze ivyo maze igihe bariko bakora operation yo muri hejuru ya Katogota na gace ntakunze kwibuka kenshi kitwa Runingo, magingo ko bagira operation mu Runingo hari vendredi mwijoro, niho baca batanga novuga sinyare kuri babene gihugu b'abakongomani n'abarundi ndetse n'abanyarwanda bahabwa amafaranga yuko bagomba gutangura guturitsa bya biturika batega hano muri Katogota na Ruvungi na Sange, kugira ngo none abenegihugu batangure kugira ubwoba bahunge, maze bize koroha yuko inyeshamba zikika mukiza. Abahawe ikiraka baragikoze ukuri kwamye. Ku munsi w'ejo samedi itariki 6 abenegihugu benshi batanguye guhunga bava hano muri Ruvungi, nk'uko benshi mwabonye amasanamu yabigaragaza. Bamwe mu benegihugu bahunze baravuze yuko ntibahunze ngo nuko hariko harabera intambara muri Ruvungi, ahubwo ngo bahunze kubera haguma haturikira ibibombe, nabyo bikaba biriko birahitana abenegihugu batari bake. Ihunga ry'abenegihugu ryarafashwe nkoresha imvugo mu mugongo n'igisirikare cy'u Burundi, cyarashoboye kubakingira kiraba protokora kugira ngo gishobore kubakura muri Amazone. Ababenegihugu bariko barakora inyeshamba z'u Rwanda batezemwo ibiturika. Inyeshamba z'u Rwanda rero ku munsi w'ejo tariki 6 zifashishije amakuru y'ubutasi bwabo, bahawe amakuru yuko muri Ruvunge atamusirikare n'umwe mu Burundi ahari, ndetse n'abenegihugu bahavuye nabo babahasigaye ari abinyegeje mu mazu yabo. Niko guca batanga amakuru yuko Ruvunge bagiye kuyigarurira atacamira, kubera ko ngo umusirikare wo mu Burundi yamaze guta aromoka hano muri Ruvungi. Ndabibutse yuko
kuva intambara zitangwa hano ku butaka bwa Kongo muri Ruvunge nta musi n'umwe harabera urusasu usibye amabombe batanguye kuharaririza kuva ku munsi wa jeudi tariki 4 gushika magingo aya. Intambara ntabwo zirigera zirenga n'umusi n'umwe hano muri Katogota. Ni imisi yose rero intambara zariko zirabera muri Kamanyora na Katogota, ntabwo zigeze zishika muri Ruvunge. Inyeshamba zimaze gutangariza abashefu bazo yuko zigiye kwigarurira mu Ruvunge, niho ibitangazamakuru bitandukanye byatangura gutangaza yuko Ruvungi yamaze kuba tombe, Ruvungi yamaze kwigarurirwa n'inyeshamba z'u Rwanda. Ndabibutse yuko Sultani Makenga yahawe abasirikare 12,000 kugira ngo ashobore kuba yofata igisagara ca Uvira mu masaha atarenga 72. Magingo atuko turabashikiza kino kiganiro no bamenyesha yuko amasaha 72 Sultani Makenga yahawe kugira ngo azo yamaze kwigarura igisagara ca Uvira aramaze kurenga, aramaze guhera. Ubwo uyu mwanya Sultani Makenga tuvuge yuko ari mu mwanya w'inyongera kuko umwanya yahawe waramaze kumurengana. Magingo rero nyeshamba zatanguye kumva yuko n'ibitangazamakuru byatanguye gutangaza yuko Ruvungi yamaze kuba tombe, baciye batangura kwikubita mu gituza berekana yuko bakomeye. Niho abari bari muri Runingo baciye batangura gukoroka begereza Ruvungi kugira ngo baririmbe intsinzi yuko Ruvungi bamaze kuyigarurira. Ariko ndabibutse yuko mu biganiro twagiye tubashikiriza twagiye tubereka neza yuko bidakunda ko ufata Ruvunge udafise Katogota. Uwo kubesha ngo ufise Ruvungi Katogota atayufise na Sange atayufise, uwo muntu yoba kubeshe, yoba gutaye mu rudubi. Izi nyeshamba rero no mutego zaguyemwo zarakorotse. Magingo ziriko zerekeza muri Ruvungi zahuye n'imvura y'amasasu zitazi iyo aya masasu avuye. Zaguye mu mutego zatezwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Nubwo mu masasu gwatanguye kuva mu gihe cy'isaha 9 wagiye kurangira mu masaha y'ijoro, aho bamwe n'abandi batigeze bamenya impamvu ubwo gwamo bw'amasasu rwavugiye hajya hejuru y'aka gace bita Sange. Bari bamaze kurimba yuko Sange yamaze gufatwa. Kuri uyu mwanya nta gitangazamakuru na kimwe kiriko kirerekana umusirikare w'u Rwanda canke inyeshamba y'u Rwanda M23 iri ku butaka bwa Ruvungi. Nta numwe ariko arerekana ifoto canke isanamu y'umusirikare w'u Rwanda canke M23 ari muri Katogota. Ndetse n'abari muri Kamanyora bahari kubwoba bwishane gose kuko bazi neza yuko umwanya n'umwanya baza kubatekeza bakabasubiza iwabo. Mukomeze kubana natwe mu biganiro turiko turabashikiriza, dukomeza kubabwira ingene biriko biragenda neza na neza hano ku mirongo y'urugamba mu gihugu kibanyi ca Kongo. Magingo aya turiko turabashikiriza iyi nkuru turi dimanche igenekerezo ry'indwi. Ruvunge iratekanye, nta musirikare mu M23 arahonyuza ikirenge. Katogota niko kuko, ariko bitavuze ko aba infiltre b'inyeshamba bavukuwemwo bose. Ndamenyeshe yuko u Rwanda rwatanze amafaranga menshi mu bene gihugu, rutanga amafaranga menshi mu basirikare ba Kongo kugira ngo bikunde bashobore gushika ku ntego zabo cyangwa se ku byo bariko baraharanira. Umuntu yiswe M23 yo bari hano muri Kamanyora nako muri Katogota ndetse na Ruvungi, ni muri bano basivile bahawe amafaranga kugira ngo baze baratega amamine ahitana abene gihugu kugira ngo bakomeze kugaragaza yuko buno buce burimwo umutekano muke. Intambara rero kuri uyu mwanya ziriko zirabera muri Kamanyora yo haruguru, niho inyeshamba z'u Rwanda zigitenye. Ariko uko bikomeje kugenda, ukuri nuko inyeshamba z'u Rwanda ziriko ziracika intege bitewe nuko bariko baratakaza abasirikare benshi ku mirongo
y'urugamba. Nibutse badukurikirana yuko izi ntambara ziri ku butaka bwa Kongo ziriko ziragwanwa mu buryo bwinshi cyane gose. Hariho uburyo bw'ubutasi, hariho uburyo bwa diplomasi, hariho guerre médiatique, hakabaho n'uburyo bw'abasirikare bari ku mirongo y'urugamba. Uruhande ruriko ruragwanamwo cyane izi ntambara ndavuga ko ari uruhande rw'imbuga ngurukana bumenyi. Ku mbuga ngurukana bumenyi hariko haravugwa byinshi cyane gose, kabone yuko igitangazamakuru icyo cyose gishikiriza inkuru zihwanye n'ibyifuzo byabo. Ukuri kuri ku mbuga ngurukana bumenyi gutandukanye cyane n'ukuri kuri ku mirongo y'urugamba. Magingo aya tuko turavugana, inyeshamba z'u Rwanda ziriko ziratakaza abasirikare batari bake mu buryo novuga bwo kutamenya, kuko bakomeje guhendwa yuko batariko barapfa, ahubwo bakomeje kwa divasinga. Ariko bashoboye kuba bushiramwe ubwoba nako ubwenge bobona ukuri, kubera yuko abasirikare 12,000 barungitswe kuja gufata igisagara ca Uvira mu masaha atarenga 72. Ndahamya yuko abarenga igice cabo bamaze kuburirwa irengero, abandi bamaze kuhasiga ubuzima. Reka rero ndagushimire wewe ubanye natwe muri iyi nkuru ngufi tubashikirije kubijanye n'umugambi wo gufata igisagara ca Uvira, ndetse n'ibiriko biravugwa yuko hariko agace ka Ruvungi kamaze kwigarurirwa n'inyeshamba z'u Rwanda. Mukomeze kubana natwe, ukaba dukurikirana utaragira sabone, akandi ko kanya nukore sabone udufashe kugwiza umuryango wa BInfo ndetse na BInfo Plus. Reka rero nkomeze kubipfuriza ko weekend yanyu ikomeza kugenda neza cyane gusumba. Mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.